Turabaye ikaze bakunzi ba Rock Media, bakunzi b'ibiganiro navuga ngo vy'inkino bica kuri Rock Media, ni ibiganiro bitandukanye musanzwe kuba mwarabimenyereye. Ni ibiganiro ca Rock Sports ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu, ni ibiganiro vya Midweek ku munsi wa kane. Ni Midweek tuje kuri uno munsi wa kane, mwabizi ko ni sije imwe tuvugana ko umwanya muri Midweek ni tuba dufata sije imwe iyo ariyo yose tukayivugana ko twari tumaze iminsi mu masije atandukanye. Uno munsi tuje kuganira ku ntamba mu rugamba zimirije inkino zabo zibiri ku munsi kwigerekezo rya 9 ndetse no kwigenekerezo rya 14 ku kwezi kw'icumi. Arako ni intamba mu rugamba tuzoze ko zatana mu twere igihugu ca Kenya ndetse n'igihugu ca Gabon. Tuje guca hirya no hino amakuru y'intamba mu rugamba, ni je ari aho isongozi musanzwe muri two tubazanira abatumire batandukanye. Kuri uno munsi wa kane ndi kumwe n'umutumire, reka ndamuramutse ndamusabe yidondore abariko badukurikira. Ku mazina yanje nitwa Ntwari Derike, benshi bakaba banzi kuri Deco kubera nanje agapira k'amaguru narakine gatoya. Nuvuga ngo wakina nka Deco? Oya, mu bisanzwe je nari mu defenseur ariko no muri milieu ndagerageza bukebuke. Nkaba nimenyereza ku Samirizi PJ Classic, nkaba natumiwe ngaha muri studio za Rock Media tuzoganira vyerekeye sport. Nkaba ndamukije n'abadukurikiranye ku mbonesha kure ya Rock Media, baze dusangire ikiganiro ca sport. Arako ni Derek Deco tuje kwakira no muri studio za Rock Media mu kiganiro ca Midweek. Tuje kuganira ku ntamba mu rugamba, naza kwaza kudufasha guca hirya no hino amakuru y'ibintu atandukanye ariko aravugwa ku mugwi inserukiragihugu intamba mu rugamba. Reka tumire amateka turaduheze tugaruke n'idorero ry'iganiro cacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekoni bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka n'idonido ry'iganiro cacu, twamaze kuba twinjira muri Midweek ku munsi wa kane, intamba mu rugamba. Nizo tugira ngo tuganire ko mwamaze kubyumva. Derek, tutarinjira mu bintu byinshi, tutarinjira muri izi match zibiri z'intamba mu rugamba, uno munsi aho tugeze, uno munsi umugwi w'intamba mu rugamba ubona gute? Je ndavye aho tugeze kuri uyu munsi ku mugwi w'intamba mu rugamba, ni umugwi tubona ko bariko bategura ibintu vyo muri kazoza. Si ikintu twovuga ko ariko bategura co muri uno mwanya, ahubwo ni ikintu co muri kazoza, kubera turavye moyenne d'âge ya equipe nationale, usivye aba Christophe na ba Frederic bo barimwo bakuze, abandi moyenne d'âge yo bari nka 26 27 ans. Rero kuri equipe nationale yacu muri bino bihe nta kintu kinini twoyitegako, ahubwo ubu turiko turarondera, kubera ko turavye no muri qualification mondiale bisa nkaho twamaze kuvamwo, ahubwo turiko turarondera ingene twoduga ku bibanza vya FIFA tukaraba ko twokwegera imbere. Bari kuvuga ko uno munsi nta bishaka twitega ku ntamba mu rugamba muri ku abantu turiko turaba equipe nationale, tuvuga ati reka tuyirabe mugabo vyiza tuzovyitega mu myaka imbere. Jewe ndabiravye ku ruhande rw'iwanje, ni equipe nationale tubona ko ifise ibintu, kocha afise ibintu ariko arategura, ahubwo bamuha umwanya bamureke ategura ivyiwe, kubera harimwo vyinshi ariko aratwereka. Tubona equipe nationale ikina ariko igifise utubazo tumwe tumwe, ariko ndazi nawe ariko aragerageza kudukemura. Hari ivyo bizodufasha kandi ndavyizeye gose. Ni intamba mu rugamba mu mwaka wa 2019 nibaza niho twagiye muri Coupe d'Afrique inshuro ya mbere mu mateka y'igihugu cacu. Kuva muri ico gihe gushika ubu nta rindi higanwa mpuzamakungu turasubira kwitabira. Eske vyoba vyapfiriye? Jewe ndabiravye vyapfiriye mu ntunganya.
intunganyo ya equipe nationale kubera ko twebwe equipe nationale dufise haraheze imyaka myinshi equipe nationale kidahinduka tuguma tubona babandi nyene biza gutuma hazamwo n'imvururu mu bakinyi bamwe bamwe bidoga equipe nationale badufata nabi haramwe ibi nibi rero kuri ubu niho novuga ko hari ikintu tuko turabona cy'impinduka kubera kurabona umukinyi atemeye kuba kumwe n'abandi baramwekarta akaja ku ruhande rero kuri ico novuga twebwe kutitabira ayo marushanwa byavuye kutumvikana hagati y'abakinyi n'abakoci twarabona imvuru hagati y'abakinyi n'abakoci rero kuri iyo mpamvu je novuga yuko equipe nationale yacu kocha nibamuha umwanya amarushanwa mpuzamakungu tutitabye tuzoyitaba no mu yindi myaka iri imbere ico nico mbona cokorwa kuri equipe nationale y'u Burundi. Nibaza ko ni kuva muri 2019 fora gushika uno munsi abamenyereza b'intama mu rugamba bagiye barakura kuranywa benshi inyuma mu tomboraje ba Etienne Jimmy yarafashe equipe umwanya mutoya uno munsi hariho uno Etienne eske uko kuntu baza barahindurwa abaentraîneur abahindurwa abamenyereza bazana ama staff yabo bahamagara abakinyi babo ibyo bintu twafata ko biri mu byatumye equipe nationale surazi par rapport à 2019 na 2019 equipe nationale twari dufise ego ntiyari mbi ariko yabaye mbi imaze gushika muri CAN kubera ko bavuyeyo equipe nationale tagitsinda na kimwe batsinze rero kuvuga ko guhinduranya abakoci inshuro nyinshi biratuma equipe nationale hari ibintu bimwe bipfa kubera umukoci wese aje aravuga uyu mukinyi ndamuhamagara ndamuzaha ariko ntivyotuma equipe nationale ikiba mbi gose mu gihe muri equipe nationale harabakunze kwivuga wasanga harimo utugwi babiri uyafise abi wiwe ujyafise abi wiwe urumva rero byaratumye equipe nationale usanga nta kintu kimwe turiko turashikako rero ivyo obigihari muri equipe nationale nta kintu kimwe twoshika korana n'abakinyi baza gaki bahura gaki indwi imwe indwi zibiri nta kintu kinini mwamushitseka ariko mutangiye kugira ubugwi muri zo indwi imwe indwi zibiri urabona ko muri equipe nationale ibintu byinshi muri ko muri iki rero kuba kocha novuga ko nabo hari ibintu byabagora bivanye n'ubwo bugwi muri abo bakinyi kwera wewe uri umukina nje ndumukinyi nkafise umugwi wanje n'abafise wawe hari ibintu byinshi biza kwica kwera uwi wawe azovugira wewe nanje wanje avugire jewe rero kuri ubwo abakoche byaca bibagora nabingene basubira gushira hamwe babakinyi mu gihe harimwe n'abakinyi bibona yuko barengeye abandi mu gihe muri equipe nationale tuzi ko umukinyi wese yemeye ego equipe nationale nta mahera baharonka ariko kuza gukinira igihugu cyawe ni iteka kuri wewe ni iteka ku gihugu rero guhinduranya abakoci jewe ego navyo birimwo ariko si cyane ahanini biri mu bakinyi bagira ubugwi bwabo kugira sinzi ico baba bashaka gushika ariko ivyo kenshi biri cyo equipe urabona ko ni Etienne Ndayiragije erega kugenda rumenyereza wa nyuma imbere yuko Sangwa Patrick ashika uno musa arahamaze igihe kitari gito amaze gukina inkino zitari nke kuri nk'umucoach principal wa equipe nationale yari yabaye mu entraîneur ya Jean Etienne Ndayiragije ba equipe nationale yayijemo ayizi uno musi impact amaze kugira ngo uyibona gute Etienne kuva afashe ino equipe nationale uno Sangwa Patrick Sangwa Patrick kuva afashe equipe nationale ni vyinshi yahinduye twarabonye equipe nationale ikina ariko nayo ibuze ikintu kimwe irabuze equipe nationale yacu yakina ariko ntitsinda ni equipe nationale tubona ikina kenshi ata mu nimero 9 ahari de formation kandi tuziko kuri bando tusha bari ku mu nimero 9 yego Karebe yaramaze igihagwaye ntibamutumako ariko Sudi Abdallah tumuzi ni nimero 9 de formation tumuzi kuri equipe match ya Seychelles ayitsinda mengi bitsinda bitatu igihe twitsinda bitanu mengi tugaca tubona ariko azana umukinyi akina ku ruhande cyangwa umukinyi tuza kina nimero 10 ariko akina nimero 9 bigaca bituma equipe nationale twayibona ikina ariko idatsinda ni imwe n'abantu bace bavuga ngo equipe nationale yacu ngo ni sawa ngira kina ariko ikina idatsinda ni vya bindi nyene nta namwe turiko turaje rero kuri ubwo ego ni vyinshi yahinduye ariko turakeneye natwe equipe ikina inatsinda kandi hariho n'ikindi kintu ego abakoci barahindura ama system barahindura abakinyi
hari abakinnyi akinisha ugasanga ariko amukinisha nimero 2 tumuzi nko mu mediateur cyangwa ugasanga tumuzi nko mu nimero 7 ariko akina Ni umukoci ya presi umukinnyi yego ariko ivyo Jesse ndavyemera kubera ko none tuvuga ko dufate nk'akarorero uyu Mudeli Akbar muri equipe nationale tumuzi akina nimero 2 ariko muri le message muri Gasogi tumuzi umukinnyi akina hagati mu kibuga rero kuri ubu sinzi ko Sangwa Patrick yo babona ko Mudeli Akbar arico kibanza akomereye canke ari cya kibazo cy'uko equipe nationale yacu ibuze aba nimero 2 kandi kubura aba nimero 2 ni iki ego tutabaronse muri abakinnyi bakina mu bihugu byo hanze ngaha mu Burundi turafise aba nimero 2 bakina neza champion bakina Primus League rero mu gihe utari kurabizera nta nimero 2 zizokwigira turonka turafise aba nimero 9 bakina neza mu gihe tutabizera baza muri equipe nationale tukemera equipe nationale yacu abakinnyi benshi n'aba mediateur ubu hageze aho Mudeli Akbar hamagagwa mu bakinnyi b'inyuma vyerekana ko dukenya abakinnyi b'inyuma kandi tuzi ko muri championnat Burundi barimo rero mu gihe utari kurizera abakinnyi bo ngaha mu gihugu iwacu bizoguma bitugora yuko nitwarindira abandi bava ngo mu bihugu vyo hanze mu gihe nabo tariko turababona neza bizokama bitugora rero Sangwa Patrick ego hari ikintu ariko arahindura muri equipe nationale kandi kinini wanashima kwera equipe nationale twamenyereye kuri Etienne equipe nationale izibiri dakina yarazibira idakina abantu bose bakidoga kuki badakina dufite abakinnyi ariko ubu ni equipe ubona iragenda imbere ya Cote d'Ivoire ikagira possession ukabona possession irikirakina Cote d'Ivoire bakayikina kandi tuzi Cote d'Ivoire kare equipe ikomeye champion en titre ya CAN tukaba ifise abakinnyi bakina ku mugano wa presque bose rero kuri ubu ni equipe nationale akwiye gukosora gakosa gatoya kubata cyane kubataka mugabo no sinaza ko Bonfils Kalebe ari mu yagarutse ngira tuzobora impinduka ni yamwizera gakina ko Bonfils Kalebe muri equipe nationale amaze kwitereka inshuro nyinshi kandi ni Bonfils Kalebe tuzi umukinnyi mwiza abitwereka ahantu hose yagiye araca ni nayo poste yiwe nimero 9 de formation rero kuba ubahari twizere yuko bizogenda neza bivanye n'abakinnyi twabonye dufise uno musiyaza ko Sangwa Patrick yaje kubazana hari ikintu muri staff yi twageze ko tubonamo uno Mutima Constant yo manager wa equipe nationale kuva kera yajazana abakinnyi bari bakomeye benshi bagiye niba baye mu scout abakinnyi babira hino yatumye baza babigira imana ndibuka ko niwe yatumye baza muri equipe nationale ariko après twaje kubona bihagana umusaba abakinnyi bashaka turiko tubona muri equipe nationale cyo kimwe na kera basanga coach aragize selection mu bakinnyi 23 urabonye abakinnyi 6 bashasha indwi bashasha mugabo uno musi nitwo turabona tukuvuga ko nuko babonye ko n'abakinnyi baza gukura mu bihugu abarundi bo nivyo bari hanze barabonye ko baza kubakura hanze mugabo bashitse hano bakabura impact bashikana batanga muri equipe kuri ico cha Mutima Constant yatweretse abakinnyi benshi cyane kandi abakinnyi tutari twiteze muri equipe nationale ariko umusaruro nawo twari tubitezeko ntiwabaye mwiza nkuko twawushaka rero mu gihe haje umukinnyi agatanga umusaruro kenshi abakunzi b'umugwi nibo bavuga ati wo mukinnyi nibo bazana imvurura ati wo mukinnyi mwazanye siwe mu gihe ko cyo wababona umengo niwe aje guhindura ibintu rero mu gihe adatanze ivyo abakunzi b'umugwi nserukira igihugu bashaka kenshi usanga biriko birazana imvururu muri direction ya equipe nationale mu bakunzi ba equipe nationale ariko ugaca usanga hari uwo birengagije ari ngaha dufate ngaha mu Burundi canke ari hanze y'igihugu yokoze ibisumba uwo bakuye hariya ku mugabane wa Buraya turavye ababanga kenshi bu muri equipe nationale uzoraba abakinyi bariko barahamagara bari ngaha mu Rwanda kandi bariko babikora neza mugabo no uriyavye bana ko iryo mu Rwanda ntikomeye nkuko yahorakana n'usara ko iryo mu Rwanda ntiri kuri niveau nziza cyane ntiri kuri niveau nziza ego ntiri kuri niveau nziza ariko twebwe natwe abakinyi bacu benshi abo tubona nabo twumva bari ngaho nyene mu Rwanda kandi abo bo mu Rwanda barakina tugashima kurusha abo twoba tubona ngaha bari ngaha iwacu ego abiwacu ntitubagaye niki aya ahubwo hari ikizere nabo batararonka muri bo kandi mu gihe twe natwe championnat yacu itarakomera abakinyi bacu bazoguma babakengera gose
rero kuri ubwo jewe ndabona ko Mutima Constant yaragize ikintu ciza cyo kuzana abakinyi bakina ku mugani wa Buraya, turababona baraza barakinira equipe nationale nk'uyu Saido Berahino. Nka Saido Berahino je narabona ko ari umukinyi yozanye vyinshi muri equipe nationale kubera experience yari afise, ariko twasanze atari ivyo. Twasanze ahubwo abazana ikintu gikomeye muri equipe nationale ni babakinyi twari twiteze. Raba Ego Yusuf Nyange kuva akiri muri Turki bamuhamagara muri equipe nationale, hari ibintu vyinshi yazanye muri equipe nationale, hari amakuraje menshi yazanye mu bakinyi. Uyu Saido Ntibazonkiza agaruka muri equipe nationale, ni vyinshi twamubonyeko, ni vyinshi yerekanye. Ego benshi baramuvuga Saido Berahino arashaje, kwanza Saido Ntibazonkiza arashaje, ariko ubwo busaza bwiwe yarabukoresha mu mwanya bamwe. Equipe yari yose ibikeneyemo umuntu umwe akuze yereka abana ico gukora. Hari amajambo kuri iyi match ya Cote d'Ivoire yavuzwe n'aba ba Valeri nahaye baravuga ati equipe nationale bariko barabahenda abana ngo bakina umupira ikiniki. Yega y'amajambo yavuze si yose yo kwankuruje abantu. Mugabo akenewe rimwe rimwe. Muri rimwe abakenewe. Kubera ko ntiwombwira ingene equipe nationale tugendera tukazokina ariko ntidutere mu igore. Dukine dutere mu igore, ego turafise abakinyi beza, ariko hari ikintu bakwiye kubashiramo bakumva ko bagiye gukinira equipe nationale kandi bitandukanye na equipe zabo. Ego equipe nationale ni indwi imwe indwi zibiri, ariko izo ndwi zibiri equipe nationale igashobora kukugurisha. Urashobora gukina match imwe ikaba iguhinduriye kariyeri yawe yose. Kubera ko equipe nationale uravanga ugiye gukina muri Cote d'Ivoire. Hore equipe muri Cote d'Ivoire ashobora kuza kavuga ati uyu muntu ariko arakina ni umudefenseur yahagaritse Amadi Diallo, yahagaritse Nicolas Pepe, ariko akinuko uyu turamusigarana. Kandi ari match imwe. Rero twebwe novuga ko abakinyi benshi aba bava hanze bakura mu bihugu vyo hanze, nta mutima wa equipe nationale baba bafise. Je niko ndabibona kubera ko nta mukinyi yoza rimwe ijya kabiri gacomba ariko aridoga equipe nationale kiniki. Oya, wemeye kuza equipe nationale ingukine utanga ivyo ufise vyose, nimba ari cubona kitagenda neza we kubera ubu ufise experience isumbiye abandi, baganiriza bwa ati iki kintu sico twogikora gutya. Mu gihe ufise experience barakumviriza, ariko mu gihe uciye ugenda ugacuvuga uku nta kintu kimwe uri kurafasha equipe nationale. Tugeze vuga ikintu cha equipe nationale kenshi iyo kugira ikomere ni kumwa igihugu kiba gifise championnat ikomeye. Yego. Uramutse twako turabona Sangwa Patrick nibaza ko par rapport yatenda yagije. Urako Sangwa Patrick aragerageza guhamagara abarundi bakina hano muri championnat. Kuko ngo yari yahamagaye abarundi bagera kuri muri regional, yari yahamagaye Kevin, yari yahamagaye Karim na Keita. Yari yahamagaye n'undi muri Flambeau du Centre. Munaba yari yahamagaye. Edson Munaba yari yahamagaye. N'uyu yaciye asubirira babiri yo muri Rukinzo. Yo muri Vision. Yari yahamagaye n'undi muri Rukinzo. Uno musi aje muri Ntuzeri, aje gusubira abajya abandi. Bana ko ubona ko championnat local agerageza kuyivarohiza, agerageza kuyiha abajori bakeya baza muri equipe nationale. Yego. Ico kintu nico kubera ko mu gihe equipe nationale tutariko turaronka abakinyi benshi bava ngaha muri championnat yacu, hazogera igihe natwe bitugora muri wa mwanya tuzobakenera. Kubera iki nta nkino baronse, ntibajanye na babandi babasumba babwiye ati equipe nationale bimeze gutya. We ni wahamagara umukinyi akagenda muri equipe nationale ari ryo mbere, ugacumwira ajya mu kibugu kine agakinana n'abantu atazi atamenyereye, ni hamwe uzosanga ariko araba amadeshe technique iki, ariko aratsindisha umugwi, abantu bacavuga ngo wa mukinyi ni mubi, ngo aracyari muto nakwiye kuja muri equipe nationale. Keita twaramubonye ariyo match ya Kimi, Keita Bukuru ari match yigeze gukina, twaramubonye yaritwaye neza. Kandi ubu Keita Bukuru uramubona muri equipe nationale ari no mu entraînement, urabona ko ari umukinyi yisanga mu bandi. Kubera iki aramaze kugira iyo experience, aramaze kujana abandi rimwe kabiri gatatu. Yariyumvise mu ico cizere cyuko nawe mu gihe yoronka uwo mwanya yo ukoresha. Rero ubu kuba muri championnat Burundi bashobora kubona ati uyu mukinyi baramuzanye baramushize ngo mu bandi, ni cerekana yuko Sangwa Patrick championnat Burundi arayikurikirana avuga ati uyu mukinyi hari ikintu nawe muri kazoza ni abandanya ari kuri top niveau, hari ikintu azotanga muri equipe nationale. Kora abakinyi batima ko muri equipe nationale ejo canke igihe cyo kumva bagiye kuyindi migabane, yagiye gukina hanze kandi agiye hari experience yaronse muri equipe nationale, azovuga ati ko ngiye aha ntegerezwa kwitanga ngaruke mu guserukira gihugu, nanje ntavuye muri Primus League
mvuye mu yindi shampiyona hari ikintu azoca azatanga gisumba ico yotanze avuye muri shampiyona y'u Burundi. Rero kuza baratuma ko bakinyi ego naho batokina ariko bakabatuma bakisanga mu bandi akicara kuri bande tushe akavuga ati umwanya bakaja muri vestiaire imwe umukoce akavuga ati nta muntu hari ngaha atokina umwanya n'umwanya je ndaza kuja mu kibuga ndakina. Kevin ego je Kevin ndi nimero 2 barahakinisha Mudera Akbar ariko arashobora kubabara cyangwa gasanga uwo munsi ko cyarize jewe ni jewe hashize. Rero kuri ico kintu kirafasha cyane cerekana ko staff iri kirakurikirana neza shampiyona mu Burundi dufise muri equipe nationale abakinyi bashika 5 ego shampiyona yacu irakomeye gusa si ku rwego rwa cyane ariko ubu turabona ko shampiyona ikirakomeye. Ni ikintu ciza cerekana ko mu myaka iri imbere muri equipe nationale dushobora kubonamwe n'abakinyi 10-11 bavuye muri equipe zo ngaha kubera turavye izi za Flambeau, Aigle Noire, Bumamuru, za Rukinzo ni equipe ubona ko ziriko zirakoresha amahera kandi ziriko ziratanga n'umwimbu mwiza ku bakinyi. Ni equipe zisohora abakinyi no muri equipe nationale. Rero Sangwa Patrick ikintu cyo bizatuma abakinyi ngaha iwacu ni ciza cyane kubera bizotuma nabo bamenyera bazogenda n'ahandi bavuga ati twaratumwe ku muri equipe nationale turi wacu ni gute tutotuma ko turi n'ahandi. Reka twinjire kuri no liste kuri zino nkino zibiri bariko bakina igihugu ca Kenya bakina igihugu ca Gabon. Kenya ni hani Bujumbura, Gabon baza bayisanze muri Franceville ni muri Gabon. Uno musi ino liste kwanze hamagaje uno musi deja twibukanye ko nta kintu nakimwe turiko turarondera muri zino qualification byaramaze guhera twamaze kwera imenyereza ko yaratahunze. Eske intamba mu rugamba turabe ino parcours bibaza ko bari kumwe na Cote d'Ivoire bari kumwe na Gabon bari kumwe na Kenya na Gambie na Seychelles. Zongo Seychelles barayitsinze bayisinze matches zibiri kuri kimwe na 5 ku busa bayisinze matches zibiri ayo n'amanota 6 baratsinze Kenya twaranganije match ya mbere ayo n'amanota 7 twaratsinze Gambie incuri imwe n'amanota 10 amanota 10 arako nakwiye ntashimeye mva ngo twaronse amanota sinzi Kenya ngene bizogenda ariko tubaze ko inota rimwe Gambie 3-3. Ino parcours y'intamba mu rugamba muri zino eliminatoire twigana gute? Novuga ko ni parcours yagendeye nabi cyane intamba mu rugamba. Sivyo abantu bari biteze. Sivyo abantu bari biteze kuko nka match ya Gambie ni match abarundi bari biteze yuko Uburundi butsinda kare amanota 6 tuyikura ko Gambie. Ariko twagiye kwena muri match retour bihindutse. Gambie iza kudutsinda novuga 2-0 novuga ko byari biboroheye. Twari tuvuye gukina na Cote d'Ivoire dutsinze kimwe ku busa. Byerekana yuko tugiye gukina na Gambie umengo hari ikintu cy'inguvu dufise dutwaye tugiye gutsinda Gambie. Hari n'ikizere abakinyi bifitiye yuko umengo bagiye gutsinda Gambie ariko biza guhinduka bageze mu kibuga. Ni parcours kuri intamba mu rugamba yagenze nabi kubera ko ego Seychelles yoyo igihe cyose duhura turazi ko tuyitsinda. Kenya namye ndabakare Kenya tumaze guhura inkino 6 tumaze kuyitsinda 2 idutsinda 2 tunganya 2. Urumva ni urukino rw'indwi tugiye guhura nayo. Urumva bisigura ko ubu uwutsinda uwundi araje hejuru y'uwundi. Cote d'Ivoire yo yadutsinze 2. Urumva yadukuye amanota 6 ku busa. Gabon yaradutsinze na 3 ku busa. Urumva turayirindiriye match ya kabiri tu tuzoyisanga muri Gabon. Twabonye ko equipe tugiye iwabo bitugora. Gabon yadutsinze ariko twayakiriye. Urumva twe natwe tugiye kuyisanga hariya bizotugora. Rero iyi parcours twagize siyo abarundi bari biteze kandi siyo novuga ko n'abakinyi muri rusangi nabo bari biteze kubera hari ikizere nabo bari bariremyemo. Turagiye kwa Cote d'Ivoire turakinya rero tu idutsinze 1-0 rero tu 1-0. Tugiye guhura na Gambie dusijite ariko twitsinda ikidutsinda 2-0. Iraje ngaha tugira dukine na Kenya. Ikintu cha Kenya je novuga ko Kenya nk'iyi match novuga ko ari nka ouverture ya stade jewe niko no yita kubera ko niyo match ya mbere intamba mu rugamba bagiye kwakirira ngaha kuri stade Intwari baragarutse iwabo imbere y'abafana. Rero kuri iyi match je novuga ko abakinyi batereza gutanga ego ntacyo turiko turarwanya ntacyo turiko turarondera
ariko bategereza gutanga ibibarimo byose batsindira imbere y'abafana babo natwe turabe ko ku bibanza vya FIFA twokwegera imbere na gatoya ni nka match de classement ni match de classement twebwe turiko turondera classement nta kindi turiko turarondera rero twebwe parcours twagize iyi qualification ya mondial yabaye mbi gose kubera ko twebwe nk'abarundi kubera igihe deruka Gabon iza ngaha tukayitsinda twaranganije twaronkeho qualification kuja muri CAN rero abarundi hari icyizere twari twarimye mu yuko Gabon yaraje turayitsinda twari twaranganije iwabo ku gitsindo ca Saido Berahino baraza ngaha turanganya turonka qualification kuja muri CAN tubona umengo Gabon yaratworoheye kandi ntayo twigeze dutsinda rero tu nta na rimwe twayitsinze twaranganije hose rero nubu nico cyizere twari dufise twabona ngo equipe izotugora ngo ni Cote d'Ivoire ariko bicibira guhindukirirako bigenda ko tutabishaka rero iyi parcours novuga ko yagendekeye nabi intamba mu rugamba ni parcours twavuze yagenze nabi itagenze neza n'iki uno munsi intamba mu rugamba zokwiga iki Patrick Sangwa yo kwiga iki muri zino qualification novuga ngo ni na selection tubona azaragira amaliste atandukanye abakiriya bamwe uno munsi baraje ejo ntibagarutse Patrick Sangwa yo kwiga iki intamba mu rugamba zokwiga iki abarundi bosigarana iki muri zino performance z'intamba mu rugamba mu eliminatoire kuri reka mbere abantu baruvuze yuko tubona liste igenda irahinduka kuri equipe nationale tuzi ko batuma ko umukinyi ariko yitwara neza muri club ariko yitwara neza mu mugwi wiwe rero mu gihe tubona umukinyi atariko yitwara neza rimwe na rimwe baramwekarta akavuga ati tuzogutuma ikindi gihe no umeze neza rero kuri equipe nationale ikintu je mbona bo kwiga arakwiye kubona ko ikintu ca mbere dukeneye motivation mu bakinyi Saido ntibazonkiza ego nta equipe afise kandi ntitwa mutuma kati equipe afise ntari karakina ariko muri equipe nationale harakenewe mu legende nka Saido ntibazonkiza Saido ntibazonkiza n'umuntu yatweretse ko muri equipe nationale igihe cyose yoba hari ikintu yohindura hari ikintu yokwerekana muri equipe nationale ego imyaka iramurega ariko iyo minota yose womuha nimba ari igice kimwe nimba ari 5 nimba ari 10 hari ikintu kimwe azobakoze gitandukanye n'ico abandi bokora rero turakwiye kubona ko muri equipe nationale turabura wa mu legende abwira abakinyi muri dere wanuze wewe uracari muto hari ibintu tugekeneye ko muri equipe gira ibi nibi reka ibi ugira ibi rero kuri Sangwa Patrick nawe twabonye nciye ku mugani w'ibara gatoya abakoci benshi twabonye systeme yo gukina tamu nimero 9 itabereye bagwarije twanya babiri ibikombe vya Champions League gusa umwaka weze aravuga ati ibintu sino bibandanye kanga uri mwaka bariteta bose imyaka ibiri yose rero nasangwa Patrick akwiye kubona ko ujya mwataka ego ntaco Sudi Abdallah nta kizere kinini novuga ko amufise ku equipe nationale Kaleba hari ni wakina Kaleba Tawhari Sudi Abdallah aza kwinjira mu gice cya kabiri mu gihe Kaleba Tawhari hari Sudi Abdallah kinisha Sudi Abdallah kubera nawe hari ico nawe yotanga nka nimero 9 gisumba icotanga uwo muntu waje ko hakinisha akina ari nk'umufonefu kubera uwo mufonefu ntuzomusanga muri surface de réparation kenshi azokinira inyuma nawe ashaka gukina n'abandi ariko mu nimero 9 aravuga nzotuma nkina umupira umwe ariko uwo mupira umwe nzokina uzobere kuja mu igori rero kuri ico novuga ko Sangwa Patrick harakwiye motivation mu bakinyi umuridere mu bakinyi harakwiye no kubona ko muri equipe nationale dukeneye wa mukinyi nimero 9 ashobora kugenda akagungana n'abadefenseur agakina tukabona equipe nationale kiratera mu igori nayo makuru ko aravugwa hano mu ntamba mu rugamba n'abakozi baturabashikiriza urabona ko ni ntamba mu rugamba kuri no munsi wa kane igenekerezo rya 9 igihe cy'isaha 9 nyene urabona ko ni intamba mu rugamba zakiye Harambee Stars ba Kenya Harambee Stars baraye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi urabona ko bamaze gushika bamaze nibaza ko imbere bamaze n'imisi 2 hano baza kuza gutara mitwe intamba mu rugamba kwigenekerezo rya 14 mu gihugu cya Gabon intamba mu rugamba zizoba zatembereye igihugu cya Gabon kandi tubibutse ko intamba mu rugamba ntaco zikirondera muri zino nkino zo gukurakurana mu bikombe cy'isi nibaza ko hageze ko dutegura niba iganwa rimwe riheze bizahaza gutanga ibindi cyagira aho utangura ino Coupe d'Afrique ya 2027 yona ko sikira naho nyene reka shimire umutumire wacu kukaya tumaranye nibaze ko nundi munsi twabamagara muzotwita nukuri ndahari ntanguranye nyine
namwe ndabashimire kuba mwantumiye nkaza tugasangira uyu mwanya wa siporo. Ya reka namwe ndabashimire bakunzi ba Midweek, bakunzi ibiganiro vya sport byose bicana kuri Look Media, bakunzi ibindi biganiro byose bica kuri Look Media, mugire aho muba mubaho.